yabaye iya mbere indirimbo ifise code nimero 15 ikaba ari iyo yitwa azanahabwa agashimwe k'ibahasha irimo amafaranga 300,000. Chuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe teka ryanje teka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima ndabaramukije. Kaze muri ano makuru twabateguriye. Ayuno munsi akaza kugaruka kwihiganwa ry'imigwi y'abaririmbyiramana ryitiriwe Tereza Mwiza Festival. Nkuko vyari vyatangajwe n'ibiro vya Diocese nkuru ya Bujumbura bijejwe ubutumwa bw'imigwi y'abaririmbyiramana kuri wa gatandatu igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icumi mu nyubakwa za RCSK Persi Nyakabiga harabaye ihiganwa ry'imigwi y'abaririmbyiramana. Patiri Dieudonne Namavukiro arongoye ubwo butumwa akaba yaruguruye icese iryo higanwa, yongera aravuga icivugo ca festival n'ukuntu ryatunganijwe. Nako kugurura icese ibikorwa by'uyu munsi by'iyi festival Tereza Mwiza mwaka w'2025. Uyu ntara y'ubutumwa yose kandi yaratungwamo amakorali 3 n'aho amakuru bakwiriye gukora umushinga kandi abandi nibo bari bashize. Tutadushima kongera ikivugo cy'umwaka abayobore muri Eklezia kigira kiti nk'inzero dutekereza mugabo twebwe gutunganya no festival ca tuvuga tuti uwizihiye umukama hateterwa. Naho icyo kigo cyavuye uwizihiye umukama hateterwa. Twakiriye dusaba abazi gukompoza indirimbo ko badufasha gutegura indirimbo zovamo izoririmba kuri uyu munsi. Baca bakaja mu TV, bamaze kuja mu TV rero baradushiriza indirimbo ziradushiriza umugwi w'abazirara neza kugira ngo dutoreremo indirimbo 3 za mbere. Izo ndirimbo 3 za mbere izo twavuye ikabarungikira mu kuzibarungikira ntitwavuze tuti wabaye uwa mbere n'uru, wabaye uwa kabiri n'uru, wabaye uwa gatatu n'uru. Mugabo uno munsi uwo muntu yabaye uwa mbere araza kumenyekana, wabaye uwa kabiri araza kumenyekana. Imigwi y'abaririmbyiramana 12 akaba ariyo yari yashitse mu gice ca nyuma c'iryo higanwa. Umugwi umwe wose ukaba waririmba indirimbo 2 gusa, nayo umugwi ujejwe gutanga amanota ico twita jiri mu kinyamazuru kugira ntihagire nkunzi, abawugize bose bakaba bari baje bava muri Diocese ya Bubanza. Akabirya ka Tereza Mwiza Festival uno mwaka kakaba kwari no kuraba abahinyanyuzi barusha abandi. Umuhinyanyuzi yabaye uwa mbere akaba ari Nteturuye Emmanuel wo muri Paroisse ya Kanyosha. Indirimbo yabaye iya mbere, indirimbo ifise code nimero 15 indirimbo
abahungu ikaba ari iyo yitwa Ntirutuye abandi bahinyanyuza indirimbo zabo zabaye muri zitatu za mbere akaba ari Karenzo Gad, Hatungimana Emile hamwe na Nibitanga Reverie. Abahinyanyuzi bahinguye indirimbo zaririmbwe muri Tereza Mwiza Festival bahejeje kwerekanwa, wararongoye umugwi ujejwe gutanga amanota akaba yaciye yerekana uko imigwi y'abaririmbiramana yagiye iraronka amanota. Ibibanza bitatu vya mbere vyose vyaronkejwe ubushimwe bikaba vyatahukanywe n'imigwi yo muri Vikariya ya Mikaeli Mweranda. Umugwi wa gatatu bafise amanota 90.83%. Ni chorale charismatique cathédrale régionale. Ya kabiri bafite amanota 92%. Chorale Voix des Anges. Cristo.
akaruhura umutima yanjye wese. des Anges de Kinindo, Biramani, paruwasi ya Kinindo. N'umunsi w'akanyamuneza ntangere ubona twatahukanye ikibanza cya kabiri muri ino higanwa ya festival Tereza Mwiza. Akanyamuneza ntangere ku mubare wacu, akanyamuneza ntangere no bari baje kudushigikira n'abasaserdoti bose. Turi n'akanyamuneza rero ubona twatahukanye ino ntsinzi. Ino higanwa ryabaye akaryo keza yuko tubandanya gukura ivyerekeye kuririmba, ivyerekeye umutima wacu dukora misi yose, kandi kubandanya turondera kuba uko tutari tumeze gutera imbere mu kuririmba neza, na cane cane ivyerekeye amajwi. Rero turakengurutse cane umunsi n'akanya dukengurukira na cane cane abateguye ino higanwa, bakengurukira abasaserdoti abadufashije bose kwitegura, ariko na cane cane akiyungurukira abaririmbira-Mana bo mu Voix des Anges de Kinindo, uko byose byabaye kubera bo baritanze bategura amezi atari make twitegura hafi uyu mwaka. Rero ukuri ndabakengurukiye cane, Imana ibandanye yezagire abakoriste bose, kuko rino higanwa ryari higanwa ryoshe cane. Abashoboye kuhashika baryohewe cane, byerekanye yuko abaririmbira-Mana muri diyoseze ya Bujumbura by'ukuri bateye intambwe, bateye intambwe ikomeye iciye muri iyi festival Tereza Mwiza. Rero turabana dukemuruka kandi turakemurukiye yuko n'ihiganwa ryobandanya rikura umwaka uza, kumbure twabaye ba kabiri ngira umwaka uza natwe turiko tuba ikibazo ca mbere, reka n'abandi bose ahubwo bibatumire guhera muri paruwasi yacu bandanye gutera imbere, turabe yuko ego tuba mu bibanza vyiza. Murakoze, tugire Kristo. Mwomenya ko ivyo birori vyari vyitabwe n'abantu batandukanye, harimwo n'abasaserdoti bari baherekeje imigwi y'abaririmbira-Mana basanzwe bajejwe. Cuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Aha ni naho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza. Shimire bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Olivier Ntwari nayabashikirije, tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Gira iteka.